abademu ndamaze kubarya batari bake bashobora kuba narengana bariya 200 ari kuba bagera no magana 200 hari foto yanje irasohoka nambaye busa iyo umuntu agomba gufata umwanzuro wo gukizwa Libera aja kubatizwa yabanjije aza kuvuga ngo urumva ngomba nje kubatizwa ngo nimungisha inama bro gukizwa nta muntu n'umugisha inama ni mpwemu yeraza mu mutima wawe akagufatira akabikumvisha akabikwigisha rero urazi gituma bakunda bamimi bamere barakoze mari umuntu nk'uwundi ni ariko yarakoze bakunda ibikorwa byinshi Jesse nakoze wewe jewe na mimi ni ndamaze kugaragara ahantu henshi mu Burundi bwose niho hantu nasanze kugira ngo n'umuprofeta akundwe yinyegeza inyuma ya Yesu uwo n'umuprofeta urazi gituma mbaye haga abantu babanje baramwanka babona umengo yigisha ibiri out of bible muri industry ego jewe muri ya industry yose n'ubundi ya yose basi mu Burundi muri industry nye ifoto yanje nambaye ubusa mvuga ego ishura ego canke we no kubera ko ushaka Jesse nishura okishura jewe mimi ndamukunda ni nka mushikanje niyaza akakubwira ko mimi namusavye ndamaze guca inyuma umugore ariko sinovuga ngo incuro mbega ziga ncuro umuntu umugabo wanyawe vyanyavye dushire mu bwenge burya yogenda akavuga ngo ndamaze kuryamana n'abakobwa 200 mfise umugore ari vyanyavye ari umuntu akina filime nariko ndaraba kuko abantu mfise ko ari banyaba ari babantu bakunda bimwe vya Yesu byo kwiyorobeka bro Jesse sinigeze nari ndanabisubiyemwo Imana iri mwijuru Imana ntibayikinisha sinigeze biga bintu ntivyigeze bibaho biga nivyo napanze sindakumvise neza ko kantu erega biga bintu vyo kuvuga yuko nasambanye n'abakobwa 200 mfise umugore bijya sivyo nivyo wari wapanga nivyo nari nateguye ico gihe ndabipanga banza mvirize ico gihe ndabipanga nari kumwe n'umukobwa umwe n'umuhungu umwe twari tuvuye muri shooting umwe n'umu manager uwundi n'umukinyi dukinana ndi imbere y'Imana mumenye yuko je nasagasuzuguro bavuga ngo abarundi nta beze bazi gupanga sinapanze beze gafata je nabitewe ndabibona oya kumbe kugira ndavyumvisha umugore umupango wawe wapanze kugira ndavyumvisha umugore tisheri je nzokora ikiganiro mbesha yuko nari ryamanye n'abakobwa 200 ndagucinya bikiniki umugore yarabanje aravyanga none nce ndamutelefona nawe vyivugira umugore wanje none tegura dupanga iyindi ntahe abarundi tubereke ko showbiz zigihari nawe ni savye makande barundi kabaravyemeye ngo bijyanye n'utari byo naho shari showbiz ega abarundi baravyemeye ubaho ciye hose bavuga ngo umugabo yaryamanye n'abakobwa 200 mbega azwaye bajuwe zo twapanga This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe turashima uhoraho aba yakoze byose kugira mwumve amajwi meza nkaya munabone amasanamu y'akarorero nkaya kuri Fresh TV mutabona handi hantu nahamwe tuko tabifashwa n'umusore muto ariko atari muto mu bikorwa yitwa Prince Keys. Je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. Vlog aka Diko ndamwakira homeboy bamwita Joaquim Smith umusore kabisa ubona yuko abakeye uko niko kuri sasa aberewe byo nimba rukuri ni vyiza kabisa kandi burya amaso y'abantu abona ibitandukanye ubona ko kubona ko mberewe hari umuntu avuga ati Joaquim naho yo kwambara bimeze gute oya ntiyopfa berewe kubera iki abantu bro ni babi no je ndakunda abantu kandi ndanka n'abantu ni so ese ko dutanguye benga wanka abantu kandi zuri umuntu w'abantu so urazi umuntu zo mukunde 50% umuntu hari mwiciza akabamwe n'ikibi ninda tazi ko abamarayika baba mwijuru abamarayika iyo baba birazwe iyo baba ariko uremera yuko nimba abamarayika baba mwijuru atampamvu yo kubwira umuntu ngo uri myiza cyane umuhamba shuga arenze kuko nta marayika bamwisi bisigure ngo umuntu arashobora kuba gukoshereza kandi umuntu arashobora no kuba gukora ikintu ciza cyose biba muri ho wow ndamwakira Joaquim Smith nyuma y'igihe kinini ndamurondera tuburana wagiye mu Rwanda gusa mu Rwanda ho ni nko muhira wama ariko ni nagukeneye cyane igihe mwari mugiye muri ni market bati musaza azoze ko yanumva ngo niwe wenyene yashoboye gukubita icongereza gusumba abandi kiriya gihenda kubura numunezero kukwakira kuri Fresh abantu barakusabye kesi ti Joaquim mufiki nta kintu dupfa umwanya ntiwari bwage bro ibintu byose bibera igihe ko hari abama baza hano nkumva induru gusa
bari bakwiye kubanza kubitekereza cyangwa kuvyiyumvira imbere yuko baza kuvuga hama bakavuga ibintu bizima hakuza mu kiganiro wateguza kwishura abantu gute uza kwifata gute ninde atazi ko muri scene nshobora kwigira umusazi ninde atazi ko muri scene nshobora kwigira umuntu ntariwe sivyo kabisa ariko nimba ndi mu kazi ntegerezwa kugaragara nk'uri mu kazi nimba ntari mu kazi ntegerezwa kugaragara no mu buzima busanzwe nkuko ntari mu kazi nyene nkuko mbeze uko kiremwa muntu kiremwa umeze neza ariko ku rundi ruhande mu ntango y'umwaka mu mwaka koze byishimo uheze n'ibindi byinshi n'ubu ku mpande zose umeze neza ahubwo tubanze twipfuriza umwaka mwiza bariko baradukurikirana ko n'abakiriya bacu n'abakiriya tukabita abafana hari igihe rimwe na rimwe twumva ko umenga abaturabana abafana gusa ariko mumenye ko mutwinjiriza ahubwo respect Chacho nk'uwe bamaze kukwinjiriza kutabesha jewe ko n'inzu numvise wubatse utayikuye aha shamu reka ndabwire ikintu kimwe hariho umuntu ashobora gutuma umenyekana sivyo uko kumenyekana rero abazokumenya bakazokubera bagaciro bakagufasha ikintu burya ntuzoha agaciro wagufashije gusa hariho n'uwaguhaye connection kugira ngo umenyekane n'uwo muntu umenyane n'uwo muntu agufasha cyo gituma bro aba n'abakiriya ntukababeshe ngo nabafana afana gute vyonyene baranatwinjiriza ziga views twirirwa tugwana ngo gira subscribe uraza kumuhata umuntu ngo gira subscribe gira kuno nawe ariko yaba afise ubwenge yarakwiye kumenya ati niye nyungu baronkeramo akajambo subscribe baguma batwingingira n'abakiriya bro nguyu Joakim Smith wa Fear Women ni women cyongereza nsigenda na ni Fear Women abagore cyangwa tinya umugore Fear Woman kabisa umwe mu basore bakoze igikorwa gitangaza abantu kiriko kirana kubita hirya no hino gikubita mu mfuruka zose kabisa ubona yuko cyahafashe gira ati na views ni nziza views nazo ziri twinshi nibwo bwa mbere ndose views ibihumbi 70 mu mwanya muto nk'ubu man mu mwanya muto novuga ankoro kuri channel yindi shasha ukurazi ya mbere barayitwaye kandi ari benshi hirya ni shasha bro kandi aba subscribe ubu tuvugana ngo mankwiza senkandi mire twicaye hanyene ace bagenda bareba tababone ahubwo uvuze ibintu by'amacano nibuka ko nyama yigeze kutubwira ati we na Dani hari uburyo mushobora kumusangira aga strategy rimwe ko kugurisha amacano mwahengera mwejeje kuyajya mugaca mukomye induru ngo aribwe kugira mu bana nyine nkubwira ko abadukurikirana n'abakiriya bacu ibaze kugurisha Gmail iriko abantu bagize subscribe ibyo bintu kabyinjirizamo ariko je ntaho nagurishije barabizi kandi n'ubu Gmail ndacayifise ya indi nkinzo ya mbere naranabiberetse abantu no berekana ama message nsaba abantu bakomeye narabajije abo muri Nigeria sivyo narakontaktanye nabo narakubwiye ko sukwiyemera ururimi rw'icongereza ndaruzi sindabizi cyane gusumba abandi ariko shatse kuvuga nuko nawe ushobora kumbwira ko uzi igiswahili rero ururimi rw'icongereza ko ndaruzi navuze ati nabwiye abantu bo muri East Africa bari hafi na hafi mbona ntaco bariko baramfasha bose barananiwe nahereye kuri Tuse niwe dufise ngaha mu Burundi abizi ndamubwira Tuse mfasha iyi YouTube channel ya hakinzwe biranga bro je umuntu yampakinze ntiyahakinze cyane ngo agumye ayikoresha ngo ngume ndayibona yayihakinze kugira ngo akironka access gusa yo kuronka neza niba vyita administrator canke kuba umu admin muri ntozi kugira ngo full control ya channel yayironka afise full control nasanze yamaze kuyifuta kuko je bayihakinze amasaha 9 z'ijoro ndyamye nza kwivyukira nigorora mbwira badabada bizusha nazi byaraye bibaye bro nagiye soma umugore mu gatondo mbona ubufu kandi madana bambwiye ati reka amazi cano iri mu kubemba ukwezi kuraheze ngiye kureba baza wumve ngiye kureba baza umvirize ngiye kureba muri cano amafaranga ndi kwinjiza nasanze cano yagiye kera you have removed by ubona bya bizina by'ama-X n'ama-Y madame namubwiye ati madame uzi rero y'amazi wari washuhije yo gucumba akagari tujye n'inkoko tiyamene mu mbari oya yoza abana bake ashushe kandi urabize muri Ngozi imbeho ni nyinshi mbera kudiha ugatabaza na leta akavuga ati buyumvasha yago kabisa so jo abantu nagushize kuri community yo nakiriye umuntu cyane aba yarakoze izina ndamushira muri community nkabwira abantu ngo mumpera amashugwe hanyuma munamumbarize ndetse ari benshi
ndaza kuvuga abakenewe bataza kwiyumva barambabarira ariko benshi bane ko bagiye bavuga ati abantu umusaza ari mu kazi umuha amashugwe yiwe. Uwitwa Jocelyn Dusabimana yanditse ngo ndamwemera cyane hejuru cyane. Uwitwa user PM sindamenya abana abantu usanga hiyandika ibintu bya user menga amantuze yabo nta mazina bariko ma Gmail yavuze ngo natore ngayo mashugwe uzomutubarize kuki daherutse kuduha Fear Women uwo mwanya nyene kweli ahubwo Fear Women kubera ko abantu babumva mengo ngo ni ama episode ya film ni full movie kandi nyene ni twarayitanguye turerekana ko ngene yaheze inyigisho barayironka ariko nivyo ndabitahura kuko akaryoshe ntigahora mwitamo umunsi uzokora filime abantu bakuma begeza imbere ngo ni rurerure ruzoba rwaba bihiye ariko umunsi naho uzokora ikintu c'isaha baguma bumva bagumva gato wabakomye abakiriya bacu sinkunda kuvuga ngo nabafana bacu nukuri muri abakiriya bacu ahubwo mubaho kweli Uwitwa Aline Iradukunda uramutubariza uti ufise abana banga uti kuraje ubikora neza kandi urakunzwe cyane acashira ko cyabana reka ndacishura udutima tubiri love from Rumon cyabana reka ndacishura hari abana bariko baravuka muri quartier dusa sinzi ko arabi wacu sinzi ko arabo navyaye ariko bo nemera nzi nagize ukuntu ndigenza baravuka ni babiri abo ni babandi bo mu nzu bamwe bari mu nzu ariko ntibisigwa ko nabananiye no mushira hanze kuko nabari hanze bajya bamubona mwibarabara nabo bari bafite abavyeyi ariko bari hanze kabiswa. Uwitwa Wemba Kamunga yagishize ko amashugwe menshi aravuga ngo turamwakiriye. Uwitwa Sama welcome Gloria nanje ndamwikundira niyakire flowers ziwe user yakubise ko utundi du flower twinshi. Uwitwa niyo gushima Dorine niyakira ayiwe mashugwe uzomubaze nti kuki wagiye imbere ya kamera avuga ko wahevye gusundura my god all fucking things umukobwa Dorine ariko mu nyuma ukagaruka kuvuga ngo kuva watura maze kubigira kabiri none koko ntubona kuri ko ubabatse umugore ikindi naco ukora neza cyane iki kintu mbabari uracishura mu nyuma sindiyo iki kintu mbabari turaza kukigarukako. Uwundi yitwa Bibi na Salima numugabo w'ukuri pe avuga ukuri Joachim ntabwo mvuye kubabesha tubabwira ukuri ko bari ukuri hajya none man kwa bene gihugu naje gusanga canka abarundi canka abakiye bakunda umuntu avuga Yesu ashimwe ati kubisanzwe ugakina film uvuga Yesu ukamengo niwe wikoreye wa musaraba umuruhura Yesu mu kuvuga Yesu uvuga Yesu cyane gusumba Bikira Mariya muvyaye ari isugi ugasanga nabiyorobeka bro Jesse nzoza ngahamvugire Yesu niyorobeka mvuge ngo numukozi w'Imana nukuri je ivya ndabikora kandi ndasaba Imana inambabarira ivyo bintu byo ngo turaberanda baye abantu bazaza bavuga ngo Yesu je bigese ndabikunda bro ni je mukinyi wa filime mu Burundi kandi ukijijwe manje Joachim bro gukizwa ni bro Jesse nabati mu rushengero numukizwa n'umujyanga avamwo nabakizwa kandi we abatizwe w'Imana batijwe vu jewe yo nabatijwe bari imbere batarabatizwa Yesu bataramenya za Sunday school wazize zose nari nzirimo navuza piano mu rusengero abantu baje muri commentaire bavuge ko barabizi mbereka n'amafoto jewe bro wibage ko ndumuririmbye Jina piano ndayivuza zobaze boss wawe Aaron asabe kubwira je kuri keyboard piano narayivugije ko sindi uwa mbere sindi uwa nyuma yize ariko nakozeho narayivugije. Reka duhereze kuri ubu tunavyinjiremo neza. Witwa Mary Kayebeka official yavuze ngo my fab diko umubaze Joachim Nyimba kujya gukizwa byaragatwiko tubimenye kuko hari ibyo yavuze atazosubira gukora ariko bakeye kabiri tubimubonamo. Urazi Jo nteranije byinshi mu byo abantu bagiye barakubaza ntabwo bari kure cyane y'ibintu byinshi nanje nagiye nibaza ndavuga nti nzokubona gute ndanavuga ngo ninakuronka tuze tubiganire ko gose reka dukubite tubangura n'umwanya nto bari kirenga Joachim nsa n'uwatangaye cyo kimwe n'abene gihugu benshi umunsi ndakubona mu binyamakuru ndavuga ni umugabo nka Joachim umuntu mbona ari machuwa yubahuka bino bintu gute tureke kuvuga ngo kubahuka kubera wocumenga turakwinjiriye cyane mu bintu wari kurashaka gukora byakugendeye gute kuja ahantu habona ugahaguruka kaja mu binyamakuru umuntu nka Joachim ukemanga ngo maze kuryamana n'abakobwa amajana 200 wavuze 200 ndabakwibutse bo bajya wavuze 200 mugabo ububona menga ntibasina 200 gusa bararenga ari umuntu avuga ikintu akavuga itigiri mugo ubona yuko bro iyo umuntu avuze igitigiri ca 200 abavuze ikigira 10 yigera abanyabomva ari komvye voilà uva kubwire
reka tureke blague ariko Byo naratangaye cyane, for ico sure. kintu nogisigurako Yeah. kandi ico kintu bro umbajije ikibazo ciza abantu benshi bagumye babaza ariko narindindiriye umwaka uhere 2024 si 2023 kandi nta munsi numwe 2024 izoba 2025 wasanga ariyo mpamvu wari yagumye unankwe bro urazi igituma rero ico cyo nashaka Eh. kubera ko twapanze ikiganiro kuva 2023 sindakiguye nkarindira 2024 ni kubera ko projet zanje nari nkeneye nashaka ko zibanza ziherane n'umwaka kandi ukuri je nashaka ko abantu bamenya nuko diko jare ikintu kimwe nize mu Marundi uribuka dushwana na ba Kerisi bavuga ngo narabasavye igitsina cyagiye ntuze abakinyi biwanje mu Nkinzo TV yari iryamye hasi uribuka ko Kerisi ivyo atabivuze bikavuga umukobwa yitwa Gashuhe Gashuhe yaravyemanza Yarabivuze. Hakim arabangamye cyane ariko genda umukoresha interview umubaza ati bijya bintu wavuze aca bikwepa Gashuhe hari gihe uwo mutumeko hari gihe agira isoni zo kubisubiramo habwo we niwe umuntu Bro, uvuga ngo twabonye koko uzi ukuri Eh. wonanirwa no kugusubiramo ukuri guca mu jisho ntigushe ujisho uzorabe niyo umuntu agiye mu sentare cyangwa bariko barakuburanisha ikintu barakubaza rimwe ubwa kabiri bumvise utakivuga kwa kundi nyene baramenya kubesha oya hari abantu ariko abavuga ibintu akabivugira mu bwongoshwa mugabo akaba tuje imbere y'ibinyamakuru ngo abisubiremo ne ntiyagiye mu binyamakuru bro woyobegwa ikintu wavuze ku binyamakuru kandi vyoroshe kuba wofata ikiganiro sivyo kandi vyoroshe kuba wofata ikiganiro wavuze ukabiboroka ukabisubiramo kwa kundi reka kijya n'ikiganiro wosubiza inyuma ukakiboroka ukanabisubiramo kwa kundi kumbure ko hariho amativa mwamwe baba batinya kubivugirako ni naho havuye ikintu kivuga Jo ati nimba hari umuntu twabonye arinda muri film ni umugabo yitwa Joaquin bro reka ndakwibira ibanga uhaguruka akava muhira akavuga bijya bintu hari n'abavuze ati Joaquin yavangiwe yasatse bro iyo ko haravye ama comment y'abantu narabibonye nari nabigize ntayibona nta na comment nimwe nigeze mfuta mbe nakubaza kijya kiganiro cagiye kuri channel yiye nticagiye kuri channel yanje kuko udashobora kwiyumvira yuko channel yanje itari kwija amasaha nashaka amasaha yaramonetize washaka kumonetiza ariko rero aho naho ndiko nakubaza sorry naco abantu kubera ko mu byo babajije benshi bavuga ngo Joaquin mbega uvuga bijya bintu byo gukizwa karagatwiko mbega bro iyo umuntu agomba gufata umwanzuro wo gukizwa libera aja kubatizwa yabanjije aza kuvuga ngo urumva ngomba nje kubatizwa ngo nimungisha inama bro gukizwa nta muntu n'umugisha inama ni mpwemu yeraza mu mutima wawe akagufatira akabikumvisha akabikwigisha burya naho woja mu rusengero bakakwigisha ijambo ry'Imana bakubwira ko ngene Yesu yabambwe akazuka akagirike bijya n'ibintu bawumva umengo ni sinema ko twakuze tubibona ku makasete Yesu nta numwe amuzi ariko bivanye n'ibikorwa Yesu agenda aradukorera n'ubuntu bwayo mpwemu yaratera twigisha gusumba uko umuntu azoza kugusigura ngo Yesu amize uko burazi gituma ndiko nakubwira uko ni kubera ko kubatizwa canke gukizwa si umwanzuro ufatira kuri TV mbega ntacyo mwiyumviri kubera ko nabivugiye kuri TV kandi ni ntahe bazishingira imbere y'ishengero kubera ko bataje imbere akazi ariko Jo aho ndahishura byihuse uri public figure wewe ibintu ushatse kuvuga canke message birengeye kuca hagati y'impome zine zo mu rushengero kandi ufise ikintu wubatse kinini wovugira ko n'umuntu ari USA yakumva ubutumwa bwawe umugabo nka Joaquin afise abana babiri yubatse ufise umugore mwiza ndabivuge nubwo burya ngo si byiza kuvuga umundi oya nimba mubona muvuga ariko niko kuri nimba umurundi kazi ari mwiza birahari umudamu naravye ubona yuko ari umugore wa karero sivyo ibyo wona bishingire ntahe guhaguruka ukaja mu binyamakuru ukavuga ibintu nkabijya Joaquin ntubona yuko uburi kuri cafuza bikomeye gose bro cyangwa ni ukuri kwakududubijamwe ravati kugira numva yuko mu mutima ntekanye bro reka manze ndakubaza ikintu kimwe ndakubaza ikintu kimwe hari umuntu umwe akunda gucafura kwicafuza ubu urabona ko nambaye agapira kera sivyo ubu nogenda urabona imvura ko yaguye nogenda kwivanga mu vyondo ngo niyo swing ahubwo nyene kubera iki wemeye tubifate nyene biriya bintu ko ari kwivanga no gucafura bro buri gihe guca bugufi bro buri gihe guca bugufi niko kunesha bugiye hagiye umuntu uzobona ari hejuru ameze guca hariho ukomeye kumusumba cecetse ahubwo yagize guca niwe w'inguvu yashoboye kwigaragaza ari muri bake bigaragaje ariko siwe wa mbere afise inguvu hari abacecetse afise inguvu gusumba bisigoye ngo jewe naravye ikintu abene igihugu bakunda ninda tazi ko muri industry y'u Burundi gushikisa mbe urazi gituma bakunda bamimi bamireye barakoze mari mise umuntu nk'uwundi ni ariko yarakoze bakunda ibikorwa byinshi Jesse nakoze wewe jewe na mimi ninda amaze kugaragara ahantu henshi
mu bintu vyinshi oya gukora ntitubifatire tubanze tugezeko nakubajije banza ureke ntumaririze banza umbaze jewe niko kwishura jewe ndamaze gukora ibikorwa bingana gute ndakwishura ni vyinshi ni biki birasumba ivya mimi ariko inyota y'abantu inyenyeri y'abantu ningana uno munsi ninde ari kuri hit yari kuri bintu bijana na muziki abantu bakiri aba upcoming bariko baraza bushasha baba peti bashasha ubu ni D1 kuko ni washobora gukwiza umuriyoni mu ndwi code ya Dramati ntiyahebevye kandi uwo muntu twari tumenye ntivyansi umuntu yitwa Kiriku ntari mu rugo mu bigori ntiyaso igendera igandira ifisa views zingana gute ari mu bigori mu nguni ushaza kuvuga ko ndiko mvuga ati yasubiye ku isuka umuntu arashobora gukora igikorwa ciza kikajya hit ntuce wiyita yuko abatariye hit badakora nuko igihe kitari ijabo sorry okay wari kuravuga ngo kubera iki ba Mimi bakunzwe nico ngomba ndakwishura nakikubajije ariko mbona umengo ushaka kuja kure reka je ndaguha impamvu gituma bakunzwe mu Burundi bwose niho hantu nasanze kugira ngo n'umuprofeta akundwe yinyegeza inyuma ya Yesu ngo n'umuprofeta urazi gituma mbayahaga abantu babanje baramwanka babona umengo yigisha ibiri out of Bible avuga cyane umwanya munini biri nyuma ya Bibiliya ni kubera ko ibidushikira byose suko biri muri Bibiliya sivyo Yesu nta kirato nk'iki Air Force yambaye ngo yakoreye mu kanzu mu yambarira inkweto imwe man ambara wowe impuzu ukwezi kumuraba indaziba zinjira mu mabutura ndiko ndakubaza utayikura ariko Yesu wenyene yambaye ikanzu imyaka 40 yamaze iyimwe inkuzi tagira umubariro ariko reka ndakwibira ibanga bro sinemeza ko kuvuga Yesu cyane ariko kwerekana kuri proche na Yesu cyane nimba ibyo atari byo bivyemeza erega jo uriko uratuzimiza uracari ndiko ndabazimiza ndacaja kuri Mimi ndacaja kuri Mimi niwe twahatanze ku rugero ariko kubera ko ari we wenyere kasi ngoma ndamuvuge na Mimi ni sister wanje warabonye ko twafashe n'amafoto ariko ampa Bibiliya yampaye gift yambwiye ati jo ikintu cyonyene numva we no guha kikubereye ni Bibiliya chajo biraboneka yuko barashaka kukizwe uvavanoye na zijya ngeso bro ndakubaza ikintu kimwe muri industry yose ya film hari foto yanje irasohoka nambaye busa muri industry ego jewe muri ya industry yose n'ubundi yari yose basi mu Burundi muri industry nyene foto yanje nambaye busa mvuga ego ishura ego canke we no kubera ko just ni ishura ishura muri yo industry nyene hari none uwundi ifoto yimaze gusohoka yambaye ubusa narese ngomba ndagusigurira kubera kire bafata ko ari jewe nkwiriye Bibiliya koko bro kumahera ninjiza kuri YouTube si menshi gusumba y'abandi ariko sindi n'uwanyuma genda urabe cyane uzi visit uza gusanga ntari uwanyuma sindi n'uwa mbere bro ndabuza amahera ya Bibiliya ariko ijya ni gift bivuye ku mutima w'umuntu rero ikivuye ku mutima w'umuntu kirimwe ibintu bibiri kimwe abikoze kugira yaboneshe ikindi abikoze kubera akagukunda atifuza ko yifuza ko wiga ubuzima bwo gusoma Bibiliya mbega nk'ubu twokwicara ngaha na Mimi koko wibaza ko je no buri 200 novuga ukagenda ugasoma ugasanga ndabizi bro uzoraba abantu babwirwa Imana suko iyo Mana batayizi hari abavyirengagiza kandi bayizi hari n'abayinyegezamo kugira ngo base nk'abazi Imana ariko atamana bazi igituma natanze akarorero kuri Mimi ndemeza ko abantu bose bamukunda ni inshuro nyinshi avuga Yesu cyane ni inshuro yerekana ko ari umukizwa cyane oya sabantu bose banzureke si bose arafise benshi nakubwiye ndiko ndatanga urugero bro sivyo kandi twa turaganira tubwizanye ukuri sivyo bro jewe Mimi ndamukunda ni nka mushikanje niyaza akakubwira ko Mimi namusavye sivyo wigeze uricira hasi sinigeze na meme na bizo none twabanye igihe kinini Mimi ndamuzi agitangura kuja gukina filime aja kwa Abel ndwayo bamede bataramukinisha Mimi ndamuzi cyane sivyo sino umwana mubi urazi ibintu byamushikiye ndibuka bavuga ivy'umugabo wiwe ngo yaramutaye kinini yahuye n'amacare bro ikintu ntigishobora gukomera kitahuye nibibazo uzovuga ngo urakomeye gute utaciye mu bibazo ngo ukomere kandi ubicike ugituma tuzokomera amashaho abantu bagenda muri Somalia bakagaruka ni kubera bagiye bagaca mu bikomeye kandi bakashika ariko naho nyene dushire mu ubwenge suko abapfiriyeyo batari bagerageje kugwana ahubwo bo nibo banakomeye ko bitangiye igihugu banabifiramo ariko bakombase ahubwo imbwa abone babita intwari imbwa rero nyayo niyatinye no kujayo kugwana kubera umugabo wanyawe hangana n'ibibazo igituma rero ndiko ndavuga sindiko ndaja kure ngo ndabacange ndiko ndavuga ngo
jewe nkunda ukuri kandi sinzigenyegeza inyuma ya Yesu kugira ngo abantu bamwe ubu rero ndiko ndagutora no kuvuga ngo jo wa mugabo akunda ukuri ari wo wewe waranse kuguma winyegeza muri zangeso bro ukoresha terme nawe wagiye ukoresha ndabisubiremo imbere ya kamera ndabivuge shinga ndabisubiremo imbere ya kamera singiye kubesha ini Fresh TV hari n'ibinyamakuru byinshi byasabye ikiganiro kugira ngo ntango umuco kwijya ntahe natanze bro ndakubwiza ukuri ndamaze guca inyuma umugore ariko sinovuga ngo incuro mbega ziga ncuro umuntu umugabo wanyawe vyanyavye dushire mu bwenge burya yogenda akavuga ngo ndamaze kuryamana n'abakobwa 200 mfise umugore ari vyanyavye ari umuntu akina filime mbega bro urazi ko nubu hombwira ndire no candira kugira ndakore ko ndumukinyi wa filime uraza ni kubera iki abakinyi ba filime si byose dukora ngo mwemere ko ari ivyo kuko je nakina ndumusazi koko ndumusazi ko nakinye filime n'umusazi ndatoreye iyarara oya ntabwo uba wasaza banzureke rero kubera ko nabishize kuri channel yanje nabishize mu kindi kiganiro wibaza ko nariko ndondereke kuri channel yanje nariko ndaraba kuko abantu mfise ko ari banyaba ari babantu bakunda bimwe vya Yesu byo kwiyorobeka bro je sinigeze nari ndanabisubiyemwo Imana iri mwijuru Imana ntibayikinisha sinigeze biga bintu ntivyigeze bibaho biga nivyo napanze sindakumvise neza ko kantu erega biga bintu vyo kuvuga yuko nasambanye n'abakobwa 200 mfise umugore biga sivyo nivyo wari wapanga nivyo nari nateguye ico gihe ndabipanga banza mvirize ico gihe ndabipanga nari kumwe n'umukobwa umwe n'umuhungu umwe twari tuvuye muri shooting umwe n'umu manager uwundi n'umukinyi dukinana ndiko ndamubwira ngo je ndiko ndaraba interview ziki gihe abantu barakunda ko abakinyi ba filime bashwana ibiganiro ugasanga vyagize views nyinshi ariko twavuga ibikorwa dufise turiko badusupporting ntibabiraba ariko bagakunda kuraba ibiganiro bikarabwa bikaronka views nyinshi ari uko bumvise ngo abantu bashwanye ngo Joachim yavuze Libert nawe Joachim yavuze Fanny nawe Abeli yashwanye na Fanny Dani yashwanye na Joachim vyageze ngo induru zimaze kuba niho interview zigira ama views none abarundi ntubona ko bakunda induru ikindi naco tuharure tuvugisha ukuri nimba prono zifise ama views menshi niko cinema z'Imana zivuga ivy'Imana zifise views nyinshi mbega nimba bakizwa benshi bijye bishitsi birarabwa gose usanga none bibaze ni kubera ni bande babirasitwa nyene sikwiga bakizwa abagira bakizwa oya nta mukizwa araba bijya bintu kubera ko mu rusengero pastor avuga ati kuraba prono nica ariko abibwira abatabikora n'umusadire ababwira abatabikora nagenda vyigisha ababiraba kubera ko abivugira mu rusengero kubera ko azi ko nabo babiraba bro je ndaguhe proof oya ngoma telefone umukobwa twari kumwe uwo musi tubipanga telefone n'umuhungu twari kumwe ntucivuga ngo nabipanze ndabavugisha shiraho parallel ico rero I can't believe so kuvyizera biba bigoye ahubwo ibyo bintu unabinkoreye jo ivyo bintu unabinkoreye oya okay urashobora kububitaho okay uri kuravuga uko reka telefone umwe muri abo niya vyemeza yuko ivyo bintu babipanze ntazi ko ndi mu kiganiro wanashaka ntazi ko ndi mu kiganiro ngomba ndaguha umukobwa n'umuhungu bose niwumva bavuze bitandukanye jewe diko ndi imbere y'Imana mumenye yuko je nasagasuzuguro bavuga ngo abarundi nta beze bazi gupanga sinapanze beze gafata je nabitewe ndabibona oya kumbe umupango wawe wapanze kugira ndavyumvisha umugore tisheri je nzokora ikiganiro mbesha yuko nari ryamanye n'abakobwa 200 ndagucinya bikiniki umugore yarabanje aravyanga none nce ndamutelefona nawe vyivugira umugore wawe nawe jo imbere yuko nabahamagara je nari bagije ikintu jo tuyaga nk'abantu b'abagabo sivyo nimba uri umuntu w'umugabo afise urugo rwiwe uri kumwe inge banze telefone wa mbere twari kumwe bro vipi meze neza fresh arane gute ni sawa mani imisi myinshi kwere tsabonana wamevye zigahegera vyinshi mani sukigira vyinshi n'ibikorwa vyinshi zafi ya women abagore baradukandamije muri sinema none mu bikorwa cumbe kwere oya reka ntangora sikazima ibyo twapanze vyagenze neza hama ikindi naco jewe hari ikintu kimwe niko ora turi kuri Fresh TV ya rekana nivyo wa muhungu yamenya hano tu oya banzureke so ngoma ndakubaze bro nambiye bro je ngoma ndakubaze uribuka umunsi dute bavuga ngo mu Burundi ngo nta muntu yokora showbiz ngo biboneke kumenga atari showbiz nivyigira bibaho showbiz ziriya abantu rero kubera ko badashobora kwemera kumenga showbiz ntishobora gufata hari abantu batemeza yuko navamo bakoze
bro jawo ngoma baraguhaririza je ngoma oya nibisanzwe barekane nabo je ngoma nkore iyindi ntahe ya showbiz yindi kandi nayizofata yagute none ntuzi ya ntahe navuga napanga yo kuvuga ngo umugore none nuko mukuri na urike ko bro mukuri ndi showbiz je nariko ndavuga yuko bro intuzi ya showbiz ziracakunda mu Burundi kandi gupanga ikintu ko abantu bakemera ububeshi ko ariko kuri bakakubona nk'ukuri abantu babe bavyemera ko ari ivyo ivyo mu Burundi biriho jewe rero showbiz ari kandi ukadakora showbiz reka n'ibikorwa vyawe n'ivyotera imbere asha jewe rero ngomba nkore iyindi ntahe ngomba nkore iyindi ntahe yagute kamani umpanuye iki ijya ya mbere yarafashe ngomba yagute mugabo urarabi igomba ukora urabe ko atamakosa ari ndaza kukumvisha iyindi twopanga nziza reka ubuze birenze Jo mu mpenda muvugisha. Urambarira nta kibazo. Rero uramanuka. Oya ndaza kukubwira namanuka sindamanuka. Sawa. Hari umuntu turi kumashaka kubaza ikintu weguma ku murongo kubaze ku ifone yanje. Ninde? Oya wabanze uramumenya mujwi nane nturi camamara. Ndabure muri acanga. Oya reka. Oya musaza umeze neza. Salama. Ya nawe muhungu Joachim je rimwe na rimwe aranaducanga kweri sinzi ibintu kwaye ko turayaga byangoye no kwemera. None ko habije ibintu yari karavuga ukuri nuko yashatse yakoze beze mu bantu birakunda canke ukuri nuko yajyamanye n'abajya abantu hamwe umutima uramwankira avuga ati reka ndabivuge nshinga intahe. Yaze bari beze umuhungu bari marakora. Ni beze umuhungu ari marakora. No kuvuga bijya n'ibyabaye. Oya bijya ni beze. Ntaco ndenzako. Ewa merci. We bro bye wene na manuka Bujumbura naza urikora bayenda abantu wajyamanye n'abakobwa. Man je nababwiye ati burya koko wajyamanye n'abakobwa 200 babivugira kuri kamera. Ujyamana n'abakobwa ukacuga kubivuga kuri kumbuga. Kandi ubu hahara wakantu ko kwinyegeza muri Yesu ahubwo ko turamasugi. Wese aba turi kumwe. Akanyuma niko kabi. Bazureke. Ubusu wa mbere. Reka telefone na nundi mukobwa twari kumwe twari batatu bro tuve mashiti. Banzureke jesha ukumvisha ko ari ivyo. Ari napanze. Umupango mwari kugira ngo abantu bamenye ko n'abarundi twe twoshobora gupanga ikintu kandi kigafata. Igituma bakwiye kuza barabona ko ikintu cyose babonye atari ukuri. Ahubwo bakwiye kwiga ku kintu cyose bumvise. So umuhunga uza kubura umupanzi koko. Bro. Sinema turazikina kandi zitubamwe. Banzura indi. No mu buzima busanzwe muba muri ko muri acting. Hello. Allo. Bite. Allo? Bite. Sawa nawe gute? Iminsi myinshi. Iminsi myinshi we duherukana dupanga intahe duhenda abantu kungena umuntu yari abakobwa 200 waciye ucika. Nukwisuka nakumva neza. Ati uri mu mvura cyangwa mu mubindi. Ati duherukana dupanga kungene nari abakobwa 200 imbere ya kamera sinasubiye kukubona. Sana nje kwa nachembura undi mu bintu byinshi n'ibisi none. None tegura dupanga iyindi ntahe abarundi tubereke ko showbiz zigihari. Sana we ni sabe makande barundi kabaratemeye ngo bijyanye n'utari byo naho shayi showbiz. Ega abarundi baravyemeye ubaho ciye hose bavuga ngo umugabo yaryamanye n'abakobwa 200. Mbega azubaye bajuwe twapanga. Atari niso gusa nyene ntangorane. Hama none wewe bimeze gute bisaba tegura tubonane. Cyane sawa kweri mwimisi kwa no kuratabona. Reka ahubwo yaba waruzi ko ngene madamu yashavuriye ngo ibintu nagiye kuvuga kuri kamera ngo ntiyarazi ko abarundi bazoca bavyemera. Wewe rero yatahuye ko abantu bazokubazanisha showbiz ariko byarangiye asanze abarundi bavyemeye. Aya sisha. Ama ndi mu bintu byinshi twasubira siko. Sawa bebe. Sawa.
yewe ese jo biramutse ari navyo nubwo numva uriko atanga amaproof ko atari navyo ucumenga mubo wariye n'uwari bro mwita bebe hari umuntu nigeze mvuga hari umuntu kubera iki yagufashije iyo beze kwanzomo bro reka ndakubaza ikintu kimwe jewe naricaye ndiyumvira ndanakikubwire kabisa tube honest bro je ndakunze kuri mana uri mwijuru tuvugisha ukuri abantu ibintu babimenye mana uri mwijuru niwe cabona sinona guhangara nta muntu akunda gukinisha imana bro turakunda gufyina ariko imana iri mu kibanza cyayo siyo gukinisha bro ukuri kw'imana yo mwijuru je bino bintu narabipanze kandi nibo bantu twatanga kubivuga ndababwira ati abarundi ntubona yuko umuntu ababwira ukuri ntibakumve ariko nk'ubu no kwibeshera nkavuga ibintu byo kwibeshera bazobirandirako banabinyagirize ne ntubona ko vyafashe ahubwo kutambaza ngo madamu wawe yavyakiriye gute tuje muri ivyo ibindi tubireke erega je mbashaka kubanza kumviriza neza umuntu avuga ngo n'abantu bariko baduka kuko Jesse jewe burya mba ndiko ndavugira abantu benshi haro nabavuze ati Joaquin wanashaka benshi nibavuze ngo turabaye desi ukibivuga ahubwo bamwe batangiye no kuvuga ibindi byakurikiye mu nyuma sinzi kumvise ama comment bagiye bavuga ngo urumva ngo mu nyuma ngo yagarutse ngo vango yarasubiriye tureke black hari abantu bankunze n'abari muri Amerika baranyandikira bari muri za Canada ngo nukuri ngo Joashe ngo mpa imikashi yawe ngo ndaguhe gasoda ngo mpa nimero ya dolari yawe ngo ndaguhe nka $50 ngo kubera ko ngufasha ingingo y'umuntu w'umugabo ngo ivyo bintu ngo nta numwe yovyemanga ngo yobikora nkuko wabikoze cyandi twengera bazi kituma natwenze mvuga ngo abarundi bakunda umuntu inyegeza muri Yesu gusumba ni mumenye jewe wanyawe je ndi umunyavyaha sishaka ko muzonkunda ngo ndumugororotse ninyegeza muri Yesu nkuko abandi bakinyi ba filime bamwe basigaye babikora kumbe cari cigwa wewe washaka gutanga je nashaka kwereka abantu ko abarundi bakunda umuntu yigira umukizwa je sindi umukizwa wa danje narabatijwe narakijwe ndemera Yesu ko yabombe ku musaraba akafakazuka kandi kubganje ariko sindi umugororotse ze ndaje ngaho ngo Yesu wa Jo jana nakunze akantu wavuze ngo simvuze ko ntarigera ncinya umugore ndamaze kubikora ariko nta bantu nta nkabona fuze kiriya gihe cose uteranije n'ivyo vyuno woryamana n'abantu 20 umugongo utarituna oya aho nitubatebe hariho ari abantu bazogwarura n'amajana aho nitubatebe turekije mbega muri commentaire kwereka atamukoga yaje muri commentaire avuga ngo je twararyamanye muri 20 ndimwo ati vyavuga ntabeshe nibo vyubaho kabaca bigira ibanga ahubwo gusa ndashaka kumenya umugore wawe mubana mu nzu yavyakiriye gute bro umugore wanje daboro yarabanje aravuga ati je nkiwe musaba ndambwira ati sheri je ngomba nkore showbiz niko gambere nzoba nkoze showbiz bro ivyo je nahora nkora vyose kwa rukuri ariko navuze ati ngomba nkora ikintu cyo kubesha ndimana bari ariko gusa ndabe abarundi ikintu bakunda cenza gusanga abarundi bikundira umuntu inyegeza muri Yesu bro ntibuka ko kubera ko tiyumvira igihe ca ndirimba hari byishura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana bigasa nkaho itakwitayeho kijya gesona cyo sora karirimbo k'Imana uri bwamwere kavumye na Chimamanda kabivuga kubera iki Chimamanda yaciye abivugako burya nta kintu wiyumvamo abisigura ko kumbura nawe wari umuryohe bro canke nawe nyereke iyo wakoze ikintu kigafata Chimamanda de muri yarayize iyo wakoze ikintu kigafata nabo bo kugwanya bose bagushigikira muri cya kintu kugira babone uko bari ikindi naco none urabihakanye mu baririmbyi bose bari mu Burundi nakoze cover ya Ruvera kugira ngo abantu ba Ruvera bazi Yesu bamukurikira kubera avuga Yesu cyane nabonye ndabereke ko mengo ndi muri Yesu guca ariko nari muri target kugira ngo nabage abantu bafana ba Ruvera uribuka ndirimbo ube yarirahiriye kandi ntivuguruza kona mugororotsi w'Imana azigera marama kandi yarasezeranye ari ndi jambo giwe ibihe reka ntumeneke pe utaciye muri korali ivyo navyo uravyumva rero bisigure ngo kumbe mani uretse ikintu mise numva ngo kumbe gwari urukurikirane ikintu nateguye wa mugambi wawe bro kubera iki naretse kukuri kuvuga karindira 2024 gashika kubera iki udashira mu bwenge gute nagukwefye mu biganiro vyose paka nkarindira 2024 nkagwigano kandi twarapanze gahunda zose nkazireka warazatswe n'ikigano mbwira ngo nzoca nzejo munyuma ndakurondera ndakubura wigeze kuza hano unaherekeje n'umuntu ukatira imbere y'umuryango uri kandi kubera iki ntagikoze kandi naje no ngaha bro reka nabubwire amapanzi bariho gusa baguhe award y'umwaka nk'umupanzi haruhariwe
wa bino bintu ariko jo sinje ngango negera umugororotsi barundi kazi ariko bijya bafana banje Si bakiriya ibyo. banje abademu ndamaze kubarya batari bake bashobora kuba narengana bariya 200 ari kuba bagera no magana 200 kuko umuntu arashobora kuryama ariko bajya waje kwemanga hajya bro waruzi ko iyo uri kuri rotera kusinziriye uri kurya n'abazimu oyo nayo ibyo ni filozofi nini cyane ubwiyemwo oya tureke kujya muri filozofi rero kurya bijya bavuze bya no kwipfuza gusa no no kwipfuza gusa ubu bikoze imbere y'Imana rero sinari gucanja ngaho imbere ya TV ngo rero bafana banje reka ahubwo banze nagetenge kujya nari imeze trial gerageza tura yego kubisanzwe amazina yanje banyita Joachim Smith bakaba ariyo mazina bamenye muri sinema ariko amazina y'ukuri niswe n'abavyeyi nitwa Tuyishime Joachim ukamuzi muri sinema ndundi ukuri naryamanye n'abakobwa 200 nshinyuma umugore wanje rero niko nari barabwira navyagitinza bro reka dukine filme bro reka twikine filme ishakina film Reka twikine kina film. film ni yawe kabisa ariko jo kurundi ruhande ikintu urazi ikintu mise nibaza ufise umudamu ufise urugo rw'akarorero zindiyo ufise umuryango ufise abavyeyi baracahari ni n'abakozi b'Imana ufise sobukwe na nyoko bukwe ufise yindi miryango n'ubundi buzima hari abapastori bakureze urasenga yuri kurakora ibintu nkabijya byose ntubona ko biheza bikagucafuza ukamenga uvuga ati uno mugabo nawe yarawihaye bro nta muntu numwe adaharanira gusa neza canke kubego ariko gucafura vyovyo uzohora usanga n'abantu bagucafuje atavyo washaka bro hakorera ushaka ko abantu bagushira hagufi icishe bugufi abantu n'Imana bazogushire hejuru none gukora iyo kubera ko jigituma nashatse kwicisha bugufi abantu ntibari banze nko mwiyemeza abantu bakunda vaje bakimara afise karite yo kwiyemera ariko nigiki niyemeye ko ntabakoreye koko bro hari umunsi je naragenda avuga ngo nzokora filime sivyo narakoze ibanga seri nukuri naho mwoyirengagiza nta mwaka udakuri inkumi hari n'abaririmbyi barurira bari mu bigori mu nguni barabaririmbyi ubu harahara we bashasha abarundi baraharara no musi baragukunda ejo bakaguhararuka kandi bakaguta uno musi amaboko yagukomeye amashi ni yakora hasa gatori bakari gutera urazi cyo ndiko ndavuga uko ubu nyene naho mwonyanka muri bagiye ko nakoze agafilime ibanga seri muragakunda kandi ubu ndakubwiza ukuri sikukubesha sitwe ba mbere tuzi sinema bakera sitwe ba legend tuzi umuziki gusumba abandi sitwe ba legend tuzi sinema gusumba abandi niko mvuga muri industry yose ya muziki ni ya film ahubwo hari n'abana bashasha bari barabuze aho bagaragariza impano ubu bariko barerekana ico bashoboye ahubwo twege Imana yadutije umwanya tuje imbere ya kamera iba akaryo keza turamenyekana ariko hari abandi bana bari mu gitutu abandi dukandamiza bari muzi bazi sinema none unabakubise Fear Women film ibaye no kubakubita Fear Women gusa ibaye hit gendera views dufise turabishimira Imana bakiriya bacu ni mwabikoze ni Imana kabisa kandi ikintu nkunda nabansi mwararevye tereka turabe iyi mbwa y'umunundi ikintu yakoze ndabakunze gose mwikomera amashi abansi bararevye abakunzi bararevye okay wow tugaruke kugintu ko turavuga kuko ni nakantu kari kitayemwo abantu baba bari baza ngo yaba beze reka twemere ko yari beze wari wakoze ko wanatanze n'ama fact mesha oya naho mutombera singombwa kubera ko nagomye mfise amahoro nuko warujye umuntu wanyawe ndakubaza ikintu kimwe umuntu wanyawe yasambanye cyane izi ndaya tuzi kwa mukono ngaha Kamenge izi ndaya tuzi hage kwa naka indaya twagiye turumva hari numwe araje kuri kamera ya Imangi ngo nindaye ariko umuntu aradandaza kandi uramushora yatigeze aje kuri kamera kubwire akaza akora oya kumbure ko kinagenda bivuga kumbura ko ari kakano bavangwa akabigira kabizi novuga ko karitse nibaza ko ari uwo mukino wari kurakira Bibiri yivuga ngo mu mpera mu herezo ry'isi sivyo isi mu guhera hazoza bigira abakozi b'Imana bavuga Imana tubayoboke twibaza ko ari bo bakozi b'Imana abo turi gupinga twanka kumva ari bo bantu bavuga ukuri byanyavyo no mu buzima busanzwe bwene ko bimeze hari gihe duhunga ukuri tugakurikira ababeshi bro mu buzima bwawe nukuri je ndacicuza hari n'abakinyi beshi je nakinishije naje gusanga ari bo bantu barose n'uburyo bompasha ishano oya ari bo borima kandi babandi ninyora ndiko ndabisemba
nimuze niba uri kurasanga ari abantu bazima yego man baba ninagira ikibazo nkabura ratio bro je madame urazi gituma nta muheba twabanye mu buzima bugoye bro warigeze kubura ratio jewe sindi ngaha kuri Fresh TV je hari ngeso kera nari mfise yuko umuntu akoze akantu cengena kumumaramariza kuri TV ngo yakoze ibi nibi ico kintu banamba bare n'abafana bavyumvise je sinzo ntibizogaruka kuko urabireka ukivugira ivyiza ico dupfa gisumba ico dupfana oya bamba ico dupfana gisumba ico dupfa ikirundi kiragoye ico dupfana gisumba ico dupfa bisigure ngo nkubabere ndi wawe naho nkore ikintu kibi canke idani hari ikintu kiza twigeze gukorana ufa niba vine naho yogira ikintu kibi no mutahura ko atari marayika none niwe mugenzi uzosanga ngaha mwisa ari marayika n'umuvyeyi yakuvyara gukerera izosanga guta muri tware turuhinja cyaka guta inda bakayihubura bakayikuramo uwo n'umuvyeyi wawe none ushaka mwisi kuzohura n'umugenzi mutazi nayo mutavukana wazo gufate neza arakwabiza sasa jo kurundi ruhande uboneka kenshi mu mafoto benshi abantu bavuze ngo ifoto nteruye umukobwa guca yarasiriki uboneka amafoto uteye kubera iki sorry gatojo nanje sindaguciriye reka nivugire menshi kuko Imana yarayampaye katwarahawe ijambo uraza kubandangira umujournaliste reka banze ntangukuri kubera no muri commentaire nico kintu cyagarutse cyane ndiko tutabesha njya foto ntiyavugisha abantu iyo foto yavugisha abantu n'impamvu ndayikuba simwe reka gusa iboneka yuko n'amafoto nkane mugabo yafatiye hari ifoto y'umukobwa yitwa Vava ampetse mu mugongo voilà agohetse hariho niyindi ugenda rinteruye guca wamwishize ko ku bibero hariho niyindi foto ndamuteruye guca yambaye deshire ibibero biboneka chajo bijya bintu ntabwo ubona yuko bisuzuguza urugo rwawe n'umuryango wawe muri rusange bro usuzugura nikimwe hakuzonyubaha ngo ndubahisha umuryango wanje famille yanje umugore n'abana ariko nagira ikibazo ntume n'ibihumbi 10 ntiturara inzara woto umusuzugura ariko je nabikoreye ibihumbi umuryango wanje ukarara aho ni ku ruhande ruri public nk'ubu amaso y'umugore wawe yabonye ry'amafoto araryoherwa nyene akavuga ngo mfise umugabo kweri foto ubwira ngo umugore wanje n'umustar sawa tubireke tugeze ije urazi ko kinana film urugo rwose ko gubatse sibanga ryako sivyo ubu nje ngaha mvuga ngo madamu tubanye ngo ndamugira uko ngo nango ivyo sivyo kuvugira kuri kamera ahubwo nibanga ry'urugo nuko tubanye mbega kubera kimaze imyaka 6 nubatse je n'umugore wanje tutarasambura hariho abantu bamara ukwezi kumwe gaca baja muri process ya divorce ntibakina cinema nta mafoto yasohotse bagira ivyo kudahuriza ko n'umugore ni vyinshi umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe bro waruzi yuko umugabo yogenda gucinya mu mugore inshuro zirenga 200 ariko agavuga ata nk'ubu dufate jeje wakimu ndagiye ndaguza indaya urashumva indaya uravyumva mfise senkantimire ndamenya ati aje wakimu rero indaya aho ni mugihemba ngo inzoga ndiko singiye kwiyemera ngo je ngo nigire umugororotse je nta nzoga ngo ariko yamaze ndumunyavya sinocira urubanza bakora kora nabaca bagenda kugura indaya bakavuga ngo ni inzoga ngo ntiyaravye bwiza ngo arasuma bro nabantu bazima batangwa inzoga barasuma indaya makuru turafise kandi abantu biyubasha igituma bazurindira ntucire mu journalist ndakuba nacecetse mfashe senkantimire ndumugabo mfise umugore n'abana ndakuyemo 20000 bibaza ko nza gufata ya senkantimire ntange senkantimire yose ndahinda ahubwo ndashobora gufata 20000 ndaya ngakwikura umusonga kubera madama atari hafi cyangwa ngasanga n'ingeso ndamurongoye hajya madama ari ngahanyere turi mu ntara imwe nkaca mfata ariko kubera mba ndumugabo nzifise abana ndasigaza 30 yo mu muryango uwo niwe mugabo nahazogwa guca akagenda mu vyaha azigarura hariho ibiwerewere bigenda bigahera sheri niriya stade leta iri kurubaka ndayikugabiye karatari niyiwe kubera kuryoherwa reka ibira abantu ni benshi nico gituma rende ko ndavuga umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe kandi gipfapfa kirusambuza amaboko yiwe ariko harakantu umugore wanje yubaho umugore wawe yubaho bamwita Ishimwe Darlene Smith aka Smith kari nyako mujyanga abana banje bose bitwa Smith wa mbere yitwa Izere Carson Smith ujya umuhungu wa kabiri yitwa Nkuruziza Moana Smith kandi abo bana bose bavutse ari impunzi
ibihamya benshi barabizi na bose bazobwira n'abagenzi banje bakomante muri commentaire barabizi kungere naterereje ibihumbi 40 vy'amadolari kugira baje hanze kwivuza ariko nako narinza ako kantu President Nkurunziza yubaho sinimupfuza no kumuvuga amaso mugiye nkoreye vyinshi hari impamvu sinobisubiramo abana banje ubu barabona bro Jimana ndayizi ariko kubera ikintu nirwa mvuga ngo Yesu guma kabera nja muri filime nkina ngo Yesu bazogaragara bro bazogaragara bareke baguma bavuga Yesu siwezi sema Kiswahili juu ya lugha wari umunezero kukwakira mani dusubire abafana mwari mwampimvye nibaza ko Joachim Sifu mwamumvise byinshi abantu bari bibaza kubera je mvugira abantu bavyumvise umuco bawuronse filime yawe irahari bagende bayirabe Fear Women biba ari byinshi tu umwana w'imuhira nejo tuzokugarukana bro merci sana amanongera mbwira abafana ati aribo bakiriya bacu sinzosubira ivyo abafana vyavuye ko ari imvugo zabiyorobetse ngo abafana bacu ngo turabakunda hama mwaja ngaho imbere ya kamera mukavuga ngo abafana bacu ngo turabakunda iki niki babandikira inbox mukabagara ngo muri abastar babafana aribo babagize abastar bro ivyo bintu bisigaye bimbabaza mu bakinyi ba cinema aho abafana basigaye bitwara abastari abakinyi ba filme abafana basigaye babandikira bakabagara je mfise umwanya ndandikira ariko rimwe namwe wobitahura nk'ubu wewe bashobora gusanga abandi muri discussion ufise abantu nk'amajana 2 bose wabaronkera umwanya wo kuguma wishora kwe bro waruzi gituma president banza wumvirize igihumbi banza ureke wishuyemwe nabangaye wigeze wishora n'igice cabo ba baranare okay ndaguha akarore sivuga izina ry'umukinyi runaka ndiko mvuga abakinyi bikigiye kumwera basigaye bagara ku bafana kandi aribo babagize ico bari ubu umufana wikigara kwandikira ati bite ni sawa yo ndi umufana wawe kiniki ugasosoma ugaca wirengagiza ntusevinze nimero naho wisevinga aguma abona stati zawe kuri ku murongo akabona kuri Facebook gumubabesha abafana bacu wibonera like comment ariko ugasanga inbox arakwandikira ntuzi agomba kubwira ariko kuri mugarako ariko umufana namaze kubigira ntahindura nimero nandikira umwe muri industry ya cinema ndamwandikira ati hewe ndagufana nitwukumbi makamba tanzi ko ari Joachim cyendi mapanzi bro ati ndagufana ati ndakwemera wa muntu acarasoma cavanga merci ndunkiye nakawutokora kameze gutyo message yose nanditse n'amazina ntiyanavuze ati nanje nitwuku urakoze cyane kubumfana canandika indi message wo mari mikashi yawe ariko cyo nta musare banza umvirize kuri ari tondora nyumvirize none ubumuzi bro woreka kuncira endereya wo mari mikashi yawe kugira ngo ndaguha gasoda ko na imfisu desamire nari nateguye ko nzoguha kubera wanyemeje maka gafilm wewe ewana filime yanje no kuri warakoze kuyikunda imikashi yanje niyi n'amazina naya kandi urabe ni wihende izina niri cyo ndavuga babakinyi bacu nitwicara guca turi abantu ba 10 umva abantu 10 bariko barakuvuga nabi nkaja ngenda nanje nkaca mvuga nabi ngabo 10 nkaba uwa 11 nanze abantandukaniye n'abandi ariko ninavuga ngo ivyo muvuga Joachim nivyo ahora kosha ariko mwibuke ko hari n'ivyiza nawe akora twari dukwiye kumeruka twicaye muri genge canke muri garage abantu batuvuga nabi canke bavuga nabi abandi umenye yuko utavuze ivyiza vya mugenzi wawe ko baravuga nabi nawe ni wahava barakujako nawe urashikirwa bisigure ngo ni wabona ahantu bariko baravuga umuntu nabi nawe wa 11 canke uwiyongera kwico gitigi ariko ucubiye ukubabwira ati ariko mwibuke naho akora ibi hariho navyiza akora badoma ko kandi ubereke ko utari marayika twese turi mwisi tu ndabashimire cyane nshimire umwe mu bantu bitwa Camamare nawe nyine ari mwabina bikorwa ubona yuko akurikiye kino kiganiro ndabashimire namwe bakunze bacu muri rusange ibyiyumviro byanyu turacabikene make your comment guys turabakunda cyane ciao ciao This is Flash TV. We shine to progress.